Buchumi. Jabir. Naenda kuninze vraiment. Ni gute? Nate vraiment ni sawa. Nate. Ndagumye kuninze kubera ko kanya nyene. Hari ibintu nako ndategura ngaha. Hariho raporo niko ndategura tugomba dukora ikiraro. Ashicyo kirari cyo. Tuzokijyaka amafaranga atari make ahubwo. Nanje uzo ninyisha kweri ngaho sinzobera 5000 yo gushira. Nanje no kuruhana rushe gose kubera kuri kurara uburuhe gukarikira gira structure ibintu byose romba ni kibazo gikomeye cyane kuruha umuhungu. Ikintu rero kitumye jewe ndaguhamagara kuri no musuri hejuru. Niki gikurikira ubwa mbere urasi ko je tubanye mu bintu byinshi kuva ku ishure hose turi kumwe duhanurana ibintu byinshi. Je buriya ari umukobwa. Umukobwa je naramukunze. Umukobwa? Umukobwa nakunze. Why? Urabona yuko twabasore tumaze gukura ifo ko turondera umufasha kugira ngo dufashanye twubaka urugo. Wani jewe hamwe yo nkundira ndashobora gukora ibishoboka byose nkamushira mu nzu. Ariko rero icyo kibazo hakiri uwo mukobwa bavuga yuko afise ibisanga byinshi. Ibisanga byinshi kibazo cyarakomeye. Uyu mukobwa nuwaye? Uwo mukobwa ndazinye kumuzi. Numukobwa wa umutama bita Layan. Ubita Suhaila. Inde? Suhaila ujya mukobwa. Suhaila? Suhaila? Ujya Suhaila yanze ujya mukobwa nyene? Mukama w'ikigongwe. Jabir. Umutwe wawe urakomeye neza. Urakomeye neza. Ebana nje ndakomeye bucumi. Ntabwo uriya mukobwa. Nta kibazo gihari ku mutwe wawe. Nta kibazo na kimwe kihari. Suhaila. None abayiki. Hari cyabaye ujya mukobwa. Ubwiza nabufise. Nje nshaka umizomvo zituma uvuza uruhwawe. Suhaila arafise ingorane. Ubwa mbere uri kurambira inkuru ko ugomba urongora wambwira ati umukobwa ngomba kujya kurongora afise ingorane. Bucumi reka ndakubwira ikibazo gihari. Biriya bibazo uriya mukobwa Suhaila afise si bibazo byotuma ageze iyi myaka yose atararonka umugabo. Kandi rero abantu nk'abajya umviriza sikuvuga ngo bijya bibazo ugiye kuyishira mu ingorane. Na ngorane zihari umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Mister, this is my life. Nutora ubuzima bw'iwawe ukabutwara mu ingorane nikibaho sino ebana sinzi aho ucumumviriza sawa. Je ni decision nafashe. Juri ya mukobwa ntegerezwa ko mu propose gushika yaho jewe tubana nawe. Umuriza rero ndakubwire inkuru no yigose. Uramuzi Suhaila ngena agenda kwanza. Urazi Suhaila ngera atembera kwanza. Atembera gute? Atembera nk'inka. Sikuvuga ngo atembera nk'inka. Muzoba mubyara mutemberana bakavuga umugabo hajya ninde umugore hajya ninde bakamubura. Kwingendo yiwe gusa. Anyway, Bucumi je ndibaza yuko tutorandira. Nari nkene gusa kumva impanuro yawe mpa. Je nizere yuko icyo nafasha ari icyo nyene. Wico ndagusabye nuko mwobandanya kunsengera. Ibisigaye uhoraho Imana mushobora byose. Je nizeye ko azobikora. Mugabo sino kwiki intege. Suko dushike. Mufa w'imbwebwe nyobwe gishushe. Kandi ukubita umusazi ngo aramujaniranye ubunyene bigishushe ndabikorereko. Amajambo nayo naho nakuzimanye. Nzanira basi namazi yo kubera wewe igrasi yose wayiheje. Tugende wihajya muri frigo. Tugende. Suhaila mwana wanje. Kumbona abakobwa mwavukiye rimwe baguma barongorwa wewe ni ufise ingorane nyabaki kamwana. Mama nari nakubwiye kenshi sinzi ko ibi bintu biranshikira. Imana yonyene. Mananje no kwihangana dukomeza amasengesho turariko ari Imana izodukorera ariko ndafise umubabaro mwinshi mu mutima kabisa kubona abakobwa bose mungana ari we usigaye mu uyu muci wacu.
nicyo Imana yagiteguye. Ikintu gisigaye ni masengero gusa. ntacyo kibondo nzogufasha amasengesho dusenge tuje ku mavi dusaba Imana turaye ko Imana yotwugurura imiryango natwe nanje nkaba nk'abandi bavyeyi kandi n'ukuri ndizeye ko Imana izobidukorera kuko nta kinanira Imana umaze kuyitura ukayitura ibibazo bufise n'ukuri ninyene ukumva kuko ubu igisigaye nuko ari ugusenga tukabishira kabisa mu mavi tukaja ku mavi tugasaba Imana nta kinanira Imana wayituye Imana ninyene kumva ninyene kubona ingorane zose turimo ngahira zibona kandi zodutabara ndavyizeye ndakwiceje Mana wanje Imana izodutabara. Jamila Iko mama nyene uratevye wowe wiyumvire kuza kurondera umukobwa abantu bose batinya umukobwa uwo ari we wese n'umugiye ko bumvikanye agiye mu nzira ntashika umuhungu wese yiyumviriye ujya mukobwa ni mwiza ariko afise iyo ngorane uwo ari wese amwiyumviriye akaza kumurondera barumvikana bagaheza akamukunda nawe akamukunda mugabo agiye mu nzira ntashika uwo atagonzwe n'imodoka ahitanwa n'ibisazi uwo adahuye n'ibisazi ahitana n'izindi ngorane none abandi bose barataye baraheba ariko wowe wumvise neza ko watembereye mpaka zo kurondera ikinani yananiranye n'abandi bose. Mama je nabwira ndagusaba ikintu kimwe uriya mukobwa nuko biruko nkimba abo bantu bose baragiye nkumbure bagahura nayo masanganya yo kugongwa n'imiduga akabiki icyo womenye ikintu kimwe mama hariya Imana itarashirako umukono wanyu buri ikintu kugira ngo kibe ni ibintu biba bigoye cyane gose ni nayo mpamvu je muri jewe ndumva yuko umuhamagaro umbwira yuko uriya mukobwa ari wo muntu Imana yanteguriye kuri ubwo rero mama please ndagusavye kandi ndagusavye nshimise umpimigisha yawe mama ndazi niwa mpimigisha yawe ugashira ikiganza cyawe ku mutwe wanje ukansabira nta nkeke ibi bya bibazo byose biriko birashikira ujya mukobwa kujya mukobwa n'umuntu nk'abandi kuri ubwo nitwo cyatumutagirana ngo afise imikoshi ngo afise ibiki jewe ndumva muri jewe yuko umutima wanje uri kurambwira nti genda Jabiro yego mama ndakumva n'intumwa y'Imana yaravuze ati ikintu kizogutera amakenga uzokireke ubu nyene waragenzuye ubona nyene kujya mukobwa ari we uyumviriye jewe sindagushigikiye ndagufise uri umwana umwe burya umwana w'umukobwa si umwana ego muri babiri namushika mugabo duharura ko umwana ari umuhungu nukuri kw'Imana jewe mbona agira umugabo wongera uza kunzanira ibizoza birangora binteze umutima mubi oya jewe ndavyanse mama please mama reka kudadika uriya mukobwa ntacyo abaye ibyo byose nkimba byarashise nuko vyabaye ku bugombe bw'Imana mama oya nukuri ndaguhakana icyo kintu sindabyumvise ko ndabyemeye mu mutima kabisa n'umutima wanje ntabwo wabyemeye ikintu numva ko mu mutima ko kitinjira none bajya bose batinya none babo ntibashaka abagore kutorondera abazima uza kurondera umuntu atameze neza kandi ubizi Jabiro ukaba wumva ko udashobora kugendera ku mpanuro y'iwanje ukumva ko ibyo nakubariye bitakwinjira jewe ndahebye ndagiye urazimenya n'umugore wawe ikizokurikira uza wimenye
byashitse uyu ni umwanya wo kwicara hasi umuntu akirimbura kandi ntabwo ari umwanya wo guca wiheba ukabona yuko atacu kimaze mu bandi bakobwa ariko mugabo ngira ngo kuva tukiri ku ntebe y'ishuri ko nagenda ndagerageza kukubwira mbere ukungena ushobora kwifata mu bintu nk'ibi binini ikintu gikuru hajya gikeneye ubwa mbere ni kwihangana kuko iyo bihanganye n'Imana iragira ukorohereza sinabyemera na gatoya reka je sinabyemera